radiyo nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Nadia Nshimirimana niwe ari mu buhinga bw'ivyuma Juvenal Barengangira ndabashikirize ano makuru nkaba ndabaramukije nunga ndabipfuriza n'igitondo ciza cy'umunsi wa gatandatu. Kaze rero muri ano makuru agizwe na zimwe mu ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kuri uyu wa gatanu yarahaye umubonano userukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi Zhao Jinping. Nkuko rero bishikirizwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Girene Gatoni we yaramuzaniye ubutumire bwo kwitabira amahiganwa y'isi ahuza amakaminuza azotangura ku igenekerezo rya 28 z'uku kwa Mukakaro, kandi umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba yaremeye kuzo kwitabira ibirori vy'iyugururwa ry'izo nkino. Kuri uyu wa gatanu niho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yashikiriza ikese umukuru w'igihugu agashimwe aherutse guhabwa n'ishiramwe mpuzamakungu ku bikorwa arangura ku neza y'abenegihugu. Abegwa n'igisata c'indero bari mw'ihuriro ry'iminsi ibiri ryatanguye kuri uyu wa gatanu hano i Bujumbura kugira ngo bahanahane ivyiyumviro ku bijanye n'inyigisho zibereye zijanye no kubaho neza n'amagara meza kugwaruka ruri mu mashure hisunzwe imico y'igihugu n'iterambere tugezeko. Iyo huriro rero rikaba ryuguruwe icese n'umutambukanyi umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Izo nizo ngingo nkuru zigize ano makuru batumira amate mu kanya tuje tubagira ku muriri ana yandi katse. Dasubiye kubaha ikaze nkayutsa kandi ko ano makuru mushobora no kuyakurikirana ikibiriraho kuri wezi 3 akaburungu radio Nderakura akaburungu komeco kimwe no ku rubuga rwa Facebook rwa radio Nderakura. Tuyahere mu gisata ca politike nkuko narimeje kubabwira mu ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kuri uyu wa gatanu yarahaye umubonano userukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi Zhao Jinping. Nkuko bishikirizwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Girene Gatoni weramuzaniye ubutumire bwo kwitabira amahiganwa y'isi ahuza amakaminuza azotangura ku igenekerezo rya 28 z'uku kwa Mukakaro, kandi umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba yaremeye kuzo kwitabira ibirori vy'iyugururwa ry'izo nkino. Umukuru w'igihugu akazoba ari ubwa mbere aja muri ico gihugu c'Ubushinwa kuva ashinzwe amabanga yo kurongora igihugu. Kurikira Rosine Girene Gatoni avugira umukuru w'igihugu. Umushitsi w'iteka akaba yaraje gushikiriza n'incubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ubutumire bwo kwitaba ibirori vy'inkino mpuzamakungu z'amakaminuza mu Gifaransa Jeux mondiaux universitaires bitunganwa n'igihugu c'Ubushinwa. Kabaye akaryo ku muserukizi w'igihugu c'Ubushinwa kugaruka ku migenderanire myiza isanzwe ihari hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'Ubushinwa, aho yagarutse ku migambi mikuru isanzwe irarangurwa hano mu Burundi ishigikiwe n'igihugu c'Ubushinwa na cane cane mu gisata c'inyubako, aho ibarabara RN1 n'ikibuga c'indege hari abahinga ho muri ico gihugu bari hano mu Burundi kugira ngo bategure ibikorwa byo gusanura izo nyubako. Yagarutse no ku bigambi irangurwa mu gisata c'indero, aho hari abanyeshuri b'abarundi bagera kuri 95 bazoja kwiga bashigikiwe n'igihugu c'Ubushinwa mu gihugu c'Ubushinwa. Ahagarutse kandi no ku migambi iri kwirarangurwa mu gisata c'uburimyi, igisata c'amasoko ntanganguvu n'igisata c'amagara y'abantu. Kubera yuko nyir'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yemeye kwitaba ubwo butumire, nyir'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaboneye akaryo ko gukeza no gushimira leta y'Ubushinwa ukungene uriko uratunganya ivyo birori. Aravuga yuko azoba n'akaryo keza ko gutsimbataza ibigenderanire myiza isanzwe hari hagati y'Ubushinwa n'Uburundi, na cane cane biciye mu mubonano na mugenzi we arongoye igihugu c'Ubushinwa, aho bazogaruka cane cane ku migambi isanzwe irangurwa ishigikiwe n'ico gihugu.
aho twovuga yuko nini cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe ashima imigenderanire myiza ihari, akaba yanakeje leta y'Ubushinwa ukungene yamye iri hafi y'igihugu c'u Burundi mu bikorwa bitandukanye vy'iterambere, kubera yuko kandi urwo rugendo azoba rwa mbere umukuru w'igihugu agize kuva ari mu mabanga yo kurongora igihugu c'u Burundi, hazoba ari akaryo keza ko kuganira na mugenzi we arongoye igihugu c'Ubushinwa ku migambi y'iterambere isanzwe irangurwa ishigikiwe n'igihugu c'Ubushinwa mu bisata bitandukanye, aboneho n'akaryo ko kugendera ibigo bitandukanye kugira ngo Uburundi bushobore kurahura ubwenge ku gihugu c'Ubushinwa gisanzwe giteye imbere cane cane mu gisata c'uburimyi bakoresheje ubuhinga bwa none be n'igisata c'ubuhinga bwa none, na cane cane ko Uburundi bwihaye ihangiro yo gukoresha ubuhinga bwa none mu bisata byose vya leta. Hozine Girene Gatoni akaba avugira umukuru w'igihugu c'u Burundi. Kuri wa gatanu niho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yashikiriza icese umukuru w'igihugu agashimwe aherutse guhabwa n'ishiramwe mpuzamakungu ni kubikorwa arangura ku neza y'abenegihugu. Angeline Ndayishimiye akaba yarashimiye abo bose bashigikira ibikorwa arangura n'abandi bose bamusengera mu bikorwa arangura. Nayo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akamenyesha ko ako gashimwe ari ikimenyetso cerekana ko Uburundi bufise ishusho nshasha kandi nziza mu makungu. Aca asaba abarundi kureka amajambo nyabuna bakijukira ibikorwa. Idonido na mugenzi wacu Eric Yarankunze. Muri ivyo birori vyo gushikiriza icesa ko gashimwe umutamukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye aherutse kuronka gatangwa n'ishiramwe mpuzamakungu ni umutamukanyi w'umukuru w'igihugu yashimiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kukuntu ashigikira ibikorwa arangura hamwe no kubona yaratanguje urwego rw'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu rujejwe iterambere mu Burundi. Angeline Ndayishimiye agashimira kandi abarundi bamusengera mu bikorwa arangura, abamenyesha makuru bamenyesha ivyo akora, ibisata vy'ishiramwe mpuzamakungu oni bikorera mu Burundi, abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, abaterereye mu gutanguza ivuriro urumuri rifasha abakenyezi bagwaye indwara yo mu kigo n'abandi. Abaterereye mwese kuri kijya kigo c'abagendana indwara zo mu kigo, abari ngaha abatari ngaha mwese turabashimiye. Imiryango itandukanye amperekeje, inshuti, abagenzi n'aboroheje urwo rugendo mwese mwarakoze, n'abadusengeye n'abaje kudutegera abashimiye cyane, byose vyerekana urukundo. Nayo mwijambo ry'iwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko ari iteka ku gihugu c'u Burundi kandi ko vyerekana ko igihugu gifise ishusho nziza mu makungu. Akaba yakeje umutamukanyi w'umukuru w'igihugu kuri iryo teka yateye igihugu hamwe no kubikorwa bitandukanye harangura ku neza y'abene gihugu. Je natangwe gutangara mu mwanya muto yatanu umwaka uheze ngasanga kiya kigo urumuri c'Igitega cyo kuvura afise indwara zo mu kigo. Umunsi narabajije ntibegana ubu bangana gutaba bagwaye, abakize n'umuyoro ngira ngo ubugwaye nibajya nyene bari muri irya bitaro no munsi gusa nabo baravugwa bagakira kandi bakavugwa ku buntu. Twese nta numwe ivyo yavyiyumvira, ntawabona inyishu. Ujya mwana yavukanye imitwe ibiri, abaganga bose bararavye bariruka ati none nkurahe itike yo kuja kumuvuza. Umwana none ubu arikomereye yafise umutwe umwe yari yavukanye ibiri. Aka karyo rero nako kumukeza ina Burundi kw'izina ry'abarundi bose, kuko rijya niteka ku gihugu cacu Imana yaciye ku kiraro, yarabaye ikiraro. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agasaba abarundi gutahura ko igihugu kigeze heza, bareka amajambo bakora ibikorwa biboneka. Uyu munsi rero je novuga nti mu Burundi twese twumve ko atari bwa Burundi tuzi bwa kera, ni Burundi bwahinduye isura imbere y'amakungu buboneka, kuko ivyo dukora barabibona kandi dukore ibiboneka. Udakoze ibiboneka ngo bari ivyo bivuga amajambo ntacavuga. Nico gituma akarakaje guca twiga ingere twokora ibikorwa bivuga, ntibashaka kumenya ivyo ukora bitavuga, kugira bivuge nturinda kubihayagiza. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yaciye ashikiriza umutamukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye agashimwe yarose kuwa mbere mu Kakaro uyu mwaka mu birori vyo guhimbaza imyaka 61 yari irumanye Burundi buhabuje intaye yo kwikukira ku bikorwa bitandukanye arangura ku neza y'abarundi. Ivyo birori bikaba vyari vyitabiriwe kandi n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza, umushikiranganje wa mbere Gervain Ndirakobuca, abagize urwego nshingwa bikorwa rwa leta, abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi n'izindi ndongozi. Eric Yarankunze. Mu gisata c'indero nkuko nababwiye mu ngingo nkuru zigize ano makuru, abegwa n'igisata c'indero bari mw'ihuriro ry'iminsi ibiri ryatanguye kuri uyu wa gatanu hano i Bujumbura kugira ngo bahanahane ivyumviro kubijanye n'inyigisho zibereye zijanye no kubaho neza n'amagara meza kugwaruka
uri mu mashure hisunzwe imico y'igihugu n'iterambere tugezemwo. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ari nawe yatanguje icese ibikorwa by'iryo huriro agahamagarira abavyitavye guterera kugira ngo hafatwe ingingo zikingira urwaruka gutyo rukurane indero nziza. Inkuru ya mugenzi wacu Elia Irumva. Muri iryo huriro umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Vyarimana amenyesha ko hari bitari bike bisamaza urwaruka bivanye n'iterambere isigeze ko n'igihugu cacu kidasigaye inyuma, ivyo bigatuma urwaruka ruja mu buhumbu hambavu yuko hari n'abarezi batayibanga bagobizo baragiye. Ivyo rero biratuma umwimbu w'ishure kubaregwa utaba mwiza. Kuva mu mwaka w'2017 ushira w'2018 abana barenga 1200 bakaba barahevye ishure kubera inda z'indaro, muri abo abigeme 843 bakaba bari mu nyigisho z'inyuma ya shure shingiro. Mu gutorera umuti ivyo bibazo umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Vyarimana avuga yuko ari nayo mpamvu hatunganijwe iryo huriro. Twatunganije irihwaniro ry'aberwa n'indero n'amagara meza kugira ngo duhanahane ivyiyumviro kubijanye no guhuza imico kama n'iterambere isigezemwo kugira hategurwe inyigisho zibereye zofasha imiyabaga n'urwaruka ruri mu mashure kugira inyifato ibereye mu kubungabunga no gukingira imibiri yabo dufatiye ku mico kama y'abarundi. Ihangiro nyamukuru ry'irihwaniro nuguterera ico cose cotuma indero ifatiye ku magara meza no kubaho neza ku miyabaga n'urwaruka yorushirizaho kuba nziza, na cane cane muri iki gihe urwaruka ruguma rujuragirika hagati y'iterambere ry'isi no gutsimbatara ku mico kama kugira habe iterambere rirama. Umushikiranganje François Havyarimana ntibagiye kandi gusaba abajejwe indero n'ubutungane gukorana kugira abagobizo baragiye bahanwe. Mu ijambo nyamukuru ryashikirijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ari nawe yiguruye icese ibikorwa vy'iryo huriro, yakeboye abavyeyi abahamagarira gukurikirana indero y'abana babo bakagwiza n'ibiganiro kugira abana bakorane indero runtu. Eka n'urwaruka ntiyarusize inyuma kuko yarusavye kureka guhurumbira amaronko, kwirinda ibiyayuramutwe n'izindi ngeso mbi zoba kwegera mu buhumbu gutyo ugasanga bononya amagara yabo. Ubu abavyeyi umengo ntibagifise umwanya wo kuganiriza ibibondo, ndetse n'ibibondo umengo ntibigifise umwanya wo kuganira n'abavyeyi. Enda nituva ibuzimu tuje ibuntu tugarukire indero y'ibibondo vyacu. Turifuza kugwaruka kwirinda cyane cyane guhurumbira amaronko, kunywa ibiyayuramutwe, kuja mu marigara atacavuze n'ibindi byose bikwegera ugwaruka mu bushurashuzi, bikaba ari navyo bibazanira amabi menshi. Ivyo biraboneka kuko abana bacu ntibagira ikibakurikirana. Mwatumiwe rero muri no huriro kugira ngo tuvugutire hamwe umuti wotuma dukingira ico cose cotuma imiyabaga yacu na cane cane abigeme bagwa mu isanganya bitewe no kutaronswa inkuru zibafasha kwirinda ingeso z'ubuhumbu. Yasavye abari muri iryo huriro gutora umuti wotuma abana muri rusangi n'abanyeshure bakurana indero nziza bagateza iteka igihugu. Elia Irumva. Mu bijanye n'intwaro kuva ku igenekerezo rya 9 gushika ku rya 11 Myandagaro uno mwaka, Burundi buzokwakira inama ya mbere y'amakomine n'ibisagara byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko, nkuko bimenyeshwa n'umushikanganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano Martino Niteretse. Iyo nama izokwitabirwa n'abatumire bashika ku 500 bava mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko n'ahandi. Akavuga kandi ko umukuru w'inama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko azoba ari umutumire w'iteka. Ishirahamwe ry'amakomine yo muri Afrika y'ubuseruko yarga mu majambo make bifatikanije n'ishirahamwe ry'amakomine y'u Burundi na leta y'u Burundi biriko birategura inama ya mbere y'abarongozi ibisagara n'amakomine izoba kuva ku igenekerezo rya 9 gushika ku igenekerezo rya 11 Nyandagaro mwaka wa 2023 kaba izobera ngaha Bujumbura. Icivugo ni
gukomeza imigenderanire n'inzego zegereye abenegihugu mu mugambi wo kwinjira umuryango wa Afrika y'ubuseruko, guteza imbere ibisagara n'amakomine arama kandi adakumira. Iyo nama izokoranya abantu bashika 500 bava mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko n'ahandi. Intumbero nyamukuru iyo nama ni ugutanga urubuga rw'ibiganiro no guhanahana ivyiyumviro uburongozi bw'ibisagara n'amakomine mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko kugira biyemeze gukorana n'umuryango w'amareta n'ibihugu kuvyerekeye gukomeza umugambi wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu kugira ngo banyarutse kwinjira vy'ukuri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko no mugambi w'isi yose werekeye iterambere ridakumira. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi akaba n'umukuru w'inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko azoba ari umushitsi w'iteka. Radio Ndirakura murabandanya gutega amatwi ano makuru mu gisata c'umutekano. Inteko ziri gufasha kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia uzizoba zatahutse zose mu mpera z'umwaka w'2024. Ibyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje w'ukwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba Aletribert Mutabazi hari kuri uyu wa kane mu gihe yararamutse ashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje arongoye mu gice ca kane c'umwaka wo gukoresha amafaranga ya leta umwaka w'2022 ushira 2023. Umushikiranganje akamenyesha ariko ko hamwe ababijejwe bobona ko hari inteko zokenerwa gusigarayo Burundi bwozitanga. Mu bijanye no kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia mwazi ko igikorwa kimaze imyaka atari mike, rero igikorwa cose kigira intango n'iherezo. Byumvikana yuko nk'uko ishirahamwe rijejwe umutekano mpuzamakungu ONU yaramenyesheje yuko mu gihugu ca Somalia abasirikare ba Somalia bariko barigishwa neza kugira ngo bicungerere amahoro n'umutekano bafashijwe rimwe na rimwe n'ibihugu bibanyi. Ko rero abasirikare b'ibihugu bitandukanye bagiye gufasha kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia, batangura kuvanwayo buke buke, mbere bikaba vyaratanguye mu buryo ico gikorwa kizoherana mu mwaka w'2024 atagihindutse. Mugabo kubera ko bwa mbere bivugwa nibabona bikenewe yuko abasirikare bagiye kugarukana amahoro muri Somalia bashobora kongerezwa ikiringo bazobivuga. Mugabo murabona ko bamaze gutangura kuvayo, ntawe uzi ko azogera bakenya basigarayo. Umushikiranganje Aletribert Mutabazi akamenyesha kandi ko ishure kaminuza ry'intwaza ngabo Isikamu yiteguye kuzokwakira imikangara yahejeje yongera iramenya ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kubandanya inyigisho za kaminuza nkuko ubushikiranganje bw'indero bubitegekanya, ariko ngo bakazokwakira igitigiri bari basanzwe bakira n'ubunyene tumutege yombi. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitabahoze ku rugamba muri Isikamu twiteguye kuzokwakira izo promosiyo zibiri iyo 2000 nyene. Twamenyesha yuko mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi no kubungabunga no kwitabahoze ku rugamba ikambere no mu shure kaminuza ntwaramiheto Isikamu twisunga amategeko y'igihugu, ukuvuga ko ababa bemerewe kuja muri kaminuza y'u Burundi baba bemerewe kandi no gukora ikibazo kugira ngo baje mu shure yisumbuye y'intwazangabo. Zumvikana yuko rero atangorane na zikeya zihari, natwebwe nyene muri Isikamu nta kibazo gihari, bazokwakira abari muri izo promosiyo zibiri. Mwabo bumve ko bitandukanye n'abaca biyumvira nk'uko womengo kubera bazoba bakiriye promosiyo zibiri muri ishure isanzwe na kaminuza ya leta, kuko muri Isikamu naho nyene zoca tukwiza igitigiri na kabiri. Ntabwo ariko bimeze, dufise igitigiri twakira ku mwaka, nico rero tuzokwakira, mugabo kizoba kivuye muri izo promosiyo zibiri nyene bazaba batoye ikibazo. Mu gusozera abanyamitahe baba abarundi canke abanyamahanga bahamagariwe kwitura ikigo c'igihugu kijejwe gushigikira abanyamitahe ADB mu mfunyapfunyo z'igifaransa
kuko ibisata byo gukoreramwo bikihari. Ibyo bikaba byashikirijwe n'umuyobozi mukuru arongoye ico kigo Didas Ngendakumana hari kuri uyu wa gatanu mu gihe yariko agirana ikiganiro n'abamenyesha makuru kugira ngo ashire ku mugaragaro ivyaranguwe mu mwaka w'2022 ushira 2023. Idonido na mugenzi wacu Anosiata Ndayizigiye. Nkuko bimenyeshwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere abanyamitahe Didas Ngendakumana, ivyaranguwe bishimikiye ahanini ku bitigiri vy'amashirahamwe n'inganda byashinzwe kandi bigahabwa impusha zo gukora ku mugaragaro, kuronka uburenganzira bwo kuronswa uturusho, gukurikiranira hafi vy'ayo mashirahamwe n'inganda bikora, hamwe no kwitaba amahwaniro atunganywa mu ntumbero yo kwama hafi abanyamitahe. Kubijanye no gushinga amashirahamwe n'inganda, umuyobozi mukuru Didas Ngendakumana amenyesha ko muri iki gice ca kabiri c'umwaka wa 2022 ushira 2023 handikishijwe amashirahamwe n'inganda agera ku 6,328 hamwe n'31,729 by'ubuzi vyemewe gutangwa. Akamenyesha ko mu bice bibiri vy'uyo mwaka ayo mashirahamwe yiyandikishije ari menshi, agahamagarira n'abandi batarashinga amashirahamwe kubitura. Nayo kubijanye no gutanga impapuro z'uburenganzira amashirahamwe kuronka uturusho, Didas Ngendakumana avuga ko hatanzwe impapuro 87 kandi ko ico kigo caca gitunganya ingendo zo kugendera ayo mashirahamwe mu ntumbero yo kuraba ko utwo turusho turiko dukoresha ico twasabiwe canke ko vy'ukuri ayo mashirahamwe ariko akora neza, hamwe rero no gutanga intererano z'ivyiyumviro ku mashirahamwe y'ukungene bobandanya bakora neza. Ngendakumana Didas aratera kamo abanyamitahe b'abarundi canke abanyamahanga kubandanya biture ico kigo kuko ngo hakiri ibisata byinshi byo gukoreramwo mu gisata c'uburimyi, bworozi, ubutare, igisata c'ingenzi n'ibindi. Mwomenya ko urugero rw'ivyaranguwe muri uno mwaka ngo gwiyongereye cane, bakabikesha cane kugira bw'abakozi b'ico kigo hamwe n'ubuhinga bwa none bwashizweho mu ntumbero yo kongereza umurindi mu vyo bakora. Anosiata Ndayizigiye. Ni no kuri iyo nkuru yawe duce dusozerera kwano makuru igihe c'isaha imwe iburi minota 13 tukaba tubakenguruke muri mwese mwafashe umwanya mukayatega abiri. Reka nkengurukire na Nadia Nshimirimana yafoje mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashikire atankomanzi. Juvenal Barenga mpejeje kuyabashikiriza nk'abandabikiwe abantu ndabipfuriza kubandanya mugira igitondo ciza, mubandanye ariko munezerezwa n'ibiganiro bya radio Nderagakura.